hari abantu usanga ugiye ku kibanza ciwiwe impuzu yawe urayigurisha 12000 aramubonye Mr Samy ati ashaka ngo ndamuhe 30000 tunapigika mani tunapigika teteye kabisa izina rya Remikashi make y'abatoguha nangahe basisabe kugira bariko baratwumva misi uriko turavuga ari abantu banga kuducorera ngo dufise umuboss ari muri Amerika mani ni hatari Remikashi 69 68 Yop MC and kuri micro za STV ndongiye kubaramutsa kandi kwindikiro murazi ko ndabakunda ico nico kintu nakunze kwibagira ndabakunda cyane kandi nzoguma ndabakunda kubakunda kwanje kwa mbere no gukora byinshi nkabegereza bamwe mu bantu dukunze kuba dukurikirana cyane ku mbuga zigiye zitandukanye nababwiye mu ntango mwabibonye byose hano nahare twari twahabonye tuja ku ruhande kugira ntibatubone ariko kandi biraza kudatworohera gukorana nabo ariko tugirene ikiganiro giheruka murabizi ko bamuha ikiganiro bingowe nakoze kumanyanga ariko ubu ngoma nkore mu muco vyanse nta kundi mubizi none ko turagwana kugira tubashe kubaha news nziza kuri ivy'umwobo w'urukundo ingene bayibandanyije biyumviriye iki bashatse kuko turazi ko abafana babibasaba cyane ngo kandi amatwa adusumira bakunze gukora ivyo abafana bashaka ona mani turabasavye sivyo turazi ko mwama muduteza imbere mu ama interview ni c'est bon mugabo mukaza muraduteguza mukatubwira ati musikanaka tuzoza ariko Samy ni sawa kwanza umeze neza umeze neza shameze neza zo bateguza ubu nta ama sorry mani sorry ujya mutipe mani ujya mutipe urakubita ure mutipe yize karate ujya urumva ari abantu bamaze imisi bariko baratuza amahoro two turakina bakaza kudutera induru rero Ciza niwe yarahagaze hajya ariko kwanza mubwire kwanza nsabe ikigongo mubwire kwanza nsabe ikigongo sawa basi Rukundo TV turasavye ikigongwe so no kuvuga ngo aba nibo babosi bacu nibo batunzi bacu nibo batuma Samy mvyibuha nkuku nibo batuma Ciza amungarika nkakujya murabona Ciza ko yatanguye kugira nakayobe nibo batuma ariya umudamu wanje hajya umengo nakazungu kazi no kwemera ni imyaka afise bientôt umudamu wawe vyaseri ego bientôt zo mugira anniversaire imyaka 42 42 ans mugabo bivanye n'ukuntu aguma nguma ndamugaramira urabubona umengo nakana gatoya dodo n'umugabo wawe Samy mugwe mu ndaturaba cyumwana kabizwe itama basi nikibizu ndakwizeye kuba dite yo sheri yo mana wereka nawe ntuzi ko ngwa uri kurakubita sheri avyo duga twabonye ariko dodo kibizuku sheri bereke ko no mu mutwe kusa neza mbona ndakaramira tensire ni demi toka cha kuvurisha na heshima na kuva nanga we none wambara amahere ni y'abakobwa na y'abakobwa wone urazi yuko hari imbwa basigaye bambika amahere ni manje nanje ndi imbwa oya byari bicyanze man so no kuvuga ariko ratubaza Rukundo twaramaze kumvise by'ababosi badusavye turakina sezo ya kabiri kandi merci beaucoup mwayakiriye neza urabona sezo ya kabiri niyo itanguye kugira ane hari ibintu bimwe bitanguye batanguye kumenya vyari vyugaye mu episode muri sezo ya mbere no kuvuga sezo ya kabiri tuzokina sezo ya kabiri zohera kuri 20 cyo twongera kandi dukine na sezo ya gatatu ego amahera ni menshi mtezo kwibandanya ariko kandi Samy turashaka kumenya ibintu bitatu bibagora kurusha ibindi cyane kuko nta muntu ashobora vyose ibintu bitugora ibintu bitugirane bibagora muri Rukundo TV bitatu bibagora même si mwoba mubishobora ariko ukabona ko mwabishoboye mugwanya cyane okay ikintu cyambere kitugora no muduga urabona ama filme yacu kenshi dukunda gushira mu miduga suko mu Burundi atamiduga ihari muga nuko usanga par exemple umuntu uramubwiye ati mereza umuduga acha kubwira ati utanikotea na ganani hari nabo tunabwira basi tubahe amafaranga bakanga so nimba uri umukunzi wa Rukundo TV ukaba ufise umuduga uvuga ati je basi vraiment nzobaha umuduga wanje muze mukinishe hama mugure basi gitoro c'est bon umuduga wa mutuvuruga cyane hama nikindi hari nindi seni yamivurugana cyane ku gitanda vraiment kuko umuntu aguhaye inzu kugira ngo igitanda ni birebire kandi dukinana n'abagore babandi nka Ciza umubwiye akine seni ajyamanye n'umugore w'abandi ku gitanda ndazi kugira ndamubwire ati stope byogorana aca bandanye byogorana moya mbiri oya ibyo navyo dukora okay icya gatatu hama icya gatatu naco kigorana icya gatatu burya kigorana cyama kikunda kudugora icya gatatu cyama kunda kitugora ubare hari nk'ahantu usanga par exemple kuri piscine nko muri no cinema haro sino kuri piscine agombye kujya kuba cyambwira ngo yo ngo mwe mwama muronka ama miliyoni ngurazana $100
imagine vraiment umuntu uramusavye piscine kugira uje gukiniraho agaca gusaba numenya ni majambo no kuvuga ngo ha abantu badatahura no kuvuga twe nk'abarundi twariko turateza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi nkajya ama piscine amaki abantu bafite amazu meza bari bakwiye kuyaduwa kuko n'ingenzi bavuga ngo ingenzi sinzi bajya abantu bo hanze boje kuraba igihugu cyacu cy'u Burundi bivanye na move kuko hari abantu bicara hamwe akora araba move yo mu Burundi bamaze kuraba move yo mu Burundi bakabona gusa turacari hahandi urukumva ni hahandi nta muduka mwiza nta mazu meza nta hantu ho kuma piscine bacavuga ati none mu Burundi tugiyeho twoja kujya he kirori no kuvuga ni ivyo gato kandi turabakunda cyane Rukundo TV turabubaha cyane Rukundo TV ni umwe muri groupe iri kirakora neza cyane team bikora bien cyane nitwobishira kure cyane kuko biraboneka n'abakunzi banyu barabibona baraheza bakanabatahura mu vyo munamwe kandi mukabatahura mu vyo babasavye ariko kandi ndashaka kumenya ikintu kimwe batobasaba ntimukore ikintu kimwe babasavye mutokora ni cyane baba boss bacu urazi ikintu bodusaba ntitugikore ndazi nabo niho kidusaba hamwe nk'ubu dusaba ati Rukundo ati mureke gukina ico kintu vraiment bakitugiye ati mureke gukina ntitwobemerera kuko gukina biri mu maraso yacu ubu ndiko ndota filme ndiko ndagenda ahantu mba ndiko ndakina filme kandi rero mugabo twagomba tubabwire abantu dukina filme vraiment ntituraba millionnaire ntituraba billionaire ntiturabaki duye mu quartier unsanze ndiko ndagura umupira wa 15000 wa 10000 naho wa 10000 nta kibazo yes nje ku kibanza ciwawe hari abantu usanga ugiye ku kibanza ciwiwe impuzu yawe urayigurisha 12000 aramubonye Mr Samy atashaka ngo namuhe 30000 tunapigika mani tunapigika teteye kabisa yes Samy napigika yapunga baja bose bakinyi bandi barukundo nugucorera nimba hari ntati turiko turavuga ari abantu banga kuducorera ngo dufise mu boss ari muri Amerika mani ni hatari ari mikashi 69 68 239 make izina ninde ugira bace bavyumva izina rya remikashi make yabatoguha nangahe basi Samy kugira bariko baratwumva Mr Samy ikintu ca mbere no saba abakunzi abantu fumunyima amafaranga yiwawe mugabo urabe video yanje aho ubu ntejeje imbere nyima amafaranga yiwawe mugabo raba video nasohoye ubonye ndakurungikiye link ipartage vraiment duteze imbere igihugu cyacu vraiment kandi ndabashimiye cyane abantu abarundi bari hanze vraiment ndabashimiye uvuye ku mutima kuko nibo bantu bama banatwandikira bama babikurikirana cyane babashiki bacu bari za Arabia za Saudia za hehe vraiment respect cyane turabakunda cyane kandi Samy turiko turunguka abantu benshi muri Rukundo TV tuvuze twege nishizemo nuko tuzi byose n'ivy'igihugu cyacu cy'u Burundi kandi igihugu cyacu ni Ciza warubizi okay ni kuvuga rero n'ivyamindi turiko turavuga ati leta yaravuze neza ati tuze turakrea dutanga ubuzi urabona ko turataha akazi abandi aha turafise aba diplome bahejeje za kaminuza bahejeje za secondaire nta kazi bari bafise mugabo tuvuga ati reka Rukundo TV twagure tubaha akazi ngabajya bose mugene mubabaze n'amazina yabo kugira mubamenye n'amamesha urabona yuko yariko kandi byose ataraza muri Rukundo TV nayo yarafise ujya mukobwa basha kuri kima ujya muri Rukundo TV uravyibu isawa neza neza haguruka kwanza bakurabe fresh gaho umvuga ikirundi twe turabarundi usimame nibitugana Isawa neza ego bila namba la bamba la mnatisho byose ndimo wowe utaraza nta tumeshe wari ufise indugwe imwe gusa amameshe ngaho gusa amahera avuye muri umwobo w'urukundo vuga buke niba byumva awe nawe nukuri ava muri manager gacukubitako ego bisanzwe nyene nk'abandi nk'umustar ariko nta moya mbiri irimo nta moya mbiri moya mbiri urayizi moya mbiri nitugani moya mbiri bisigura ni kwicara ahantu kanwa rya mbere n'irya kabiri Jambe rya kabiri gose. Nakugurira pembeni. Oya vrem. Nta mu diaspora raro. Nta narimwe. Oya vrem nawe ndaro. Nta nura kwandikira. Kwese unyumviri. Ndaguhe nimero yiwe hari wambwiye ndamuhe nimero yawe. Ivyo turabisubiramo mu nyuma après interview. Mu nyuma tugira. Hajye usanzwe witwa gute? Kevin. Muri filme witwa uko nyene niko murano. Ni Samantha. Muri mwo. Kubera iki washimye kuyita Samantha? Ni wowe wiyise nibo bakwise. Oya upanga sinema ni bashaka kuvuga ati amazina tubahayaya. Samantha nakazina keza. Ko naco ribaye vrem. Umwe mu bakinyi mukinana ukumva ko kuryoheye kurusha abandi n'uwa. Abakinyi umwe mu bakinyi mukinana bose umva nyena yose kuryohera kurusha abandi oya muri make oya bo hari umuntu ashobora no kuba atabikina neza cyane ariko akakuryohera wewe ubwawe nka wewe hajewe mvuga bukebuke ntabwo baza kumumva ni hagati y'abantu babiri basi ndabavuge siko Samy na Ciza muri abo bantu dushoboye gukinana ukuri kabani nani
nawe harimo ko yanize wabibona ugomba kuduteranya ngira sabe kigo basi muri make ukinye neza ko ukina neza bivanye nuko murakinana siko akinye neza nawe utegeza ukina mu neza masero maze gukina mwakinanye ninde mwakinanye neza kurusha uwundi bose ni bote ahubwo mubavugira toka sasa na guheba boss ni aje Salam. kwema lakini Kwema. shehe salamu alaykum Wa alaikum salam. mbona mjawahi kucheza mlienda kusali au mshabitoka hiyo Hapana. Mimi nakuwa nasali muda wote. mbona sasa ishaanza kusali kakaangu jua sinema unaacha kusali Mimi nimeshasali. tayari No. salia wapi chumbani vipi sasa Safi. jina la sinema Mimi naitwa Msa Selemani. Mimi ule sinema naitwa hivyo Selemani. Selemani Naam. ulionekana nafasi gani ili wakukumbuke vizuri Hapa nimeonekana kama mtumishi wa Samy. mtumishi kweli kwa mtumishi kweli bro Sasa ndio kisa alikuwa alinipangia singeacha kucheza. mbona katala kwa mtumishi ni vizuri Sikajakataa kwa mtu. utaishi haja huko mtumishi Haiwezekani kuishi bila kutumika. shehe salamu alaykum Wa alaikum salam. ko badid ni sawa sister uri mu mama uri mu sister tumusista n'umumama mwanya mwiza merci Samy ko akunda abantu kandi mwe mugomba gusana Samy ni msaza wanje c'est vrai oui ko badid avuga ko badid kubadida ndabivuga neza pom ni mbeba avuga ya pom 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 avuga tu pompompo kuraza bwe bwisubiramo pompompo ko badid ni sawa no ego no muri film uri musaza wa Samy nyene oya ngiye wakundiye Rukundo TV jewe ndabikunda kubera iraduha morale kandi bakina neza vraiment niba vamwe nuzovuga ndo bavuga nabi nk'aba bandi bavusohotse bacha bavuga fo ya bajya n'ababondo ntacyo baba bazi aza kutukana sasa wewe si kubatuka vraiment ukunze ikintu nawe ubivamo wavuga neza ntushobora kubavuga nabi yego niwe mura muri film ufise ibisusu niwe oya nzikanyo gati navyo ufise oya Imbaho. oya ntabwo ari imbaho kubera bisaho nicarira okay mama muganga ndowe mama muganga Mama mganga ndo mimi sasa. sema kwanza kubadida Hivyo ni vya watoto. Mimi niko mtu mzima. Ona kama nishakuwa mzee. mama muganga ananitoa sanu guys ni sawa ariko Ni sawa. wewe ujya mu cameraman wengu murazi naye Sindamuzi. Uja. Sindamuzi kweli. cameraman baramu Ndamubonye. mbona tuana masanu akura muta bimeze gute rero Ni sawa. nk'umu mama nibe si bose bitahura gukina ndazi uko biri kose nubwo baba guhemba amamiliyoni angana gute ndazi uko biri kose haraje amakango ati dufashe sivyo ntikabura nigiki cyatumye wumva wokorana nabo No kundana wokorana na Rukundo TV Rukundo TV. Nuko byari muri jewe. Nari nsanzwe nkunda ibintu bya filme cyane kandi narabikinye nkiri muto. Nkiri inkumi narabikinye cyane. kiri inkumi haje inkumi bisigura iki neza na neza Inkumi kuba ntaraja ku mugabo. ya inkumi si ico Samy inkumi ni ico inkumi bisigura mataraja ku mugabo oya inkumi ni sugi mu kirundi Aha, okay, nabikinye nkiri sugi. Hama maze kuja no ku mugabo ndavyara n'abana nguma niyumvamo ko ingabirano yanje ntegerezwa kuyibandanya. Yego. haje ufise abana bangahe Bane. ninde wifuza muri bana bangahe ni umwana wa kangahe wifuza ko yo nawe yozokina nkawe ukanabiryoherwa kurusha Uwo nahora nifuza ko yokina nka jewe ni umwana wanje w'imfura mugabo yaravyanse. angana gute Turangana. umukobwa Ni umukobwa turangana. nanje tuba tungana ngo ni mwiza Aragusumba. mfanye dawa Hapana ivyo. Hapana. ntabwo akushaka Niyo mpamvu yanse ko yobikina. oya genda umukwe mwiza umukwe azoja ntegura agakesi nzone nk'ubu turasambare nzana inkwano Oya kwera. Iyo byaga kese byihoze. Wowe wambaye isengere n'ikabutura hari icyo mbarira. mukwe tugushimire cyane Ego murakoze cyane. umukwe wa fake ba Uzoza wambaye neza uzombera umukwe. ngiye ariko sinahora nambara sinzi ko arobize Je unakoze bitari muri program ego nundi munsi uvuga ati ngiye ku kazi uzo witegura uvuga ati duhava duhurana mabukwe reka nikwize. niyo mpamvu nahora ndabikora ile kwa sezo yanga ile kwa episode yanga pili ya kumutu kukufa Samy ile ya mtu kukufa ni itafina fata ni sawa muganga Ni sawa. meze neza Ego. ni fresh Ego meze. uzi byose no gusukura bize Vyo. haje nyuma yo kuba umuganga uri giki kandi Ndi umunyeshuri. uraciga Ego. gacho kwini bibiri Eh. abantu mwiganira mu ntibiregera kugati wewe urija mu bindi n'ibindi Oya none babivuze reka akazi n'akazi mu gihe babivuze ntibiba ari ivyo. muganga oya nashatse simpagarare nawe
Nwako numfise indero. sawa ni vyiza. Je ndi muri Rukundo TV na mfise indero. Ntware ko bankoreye ko ariko nihanganye tu. Mugango hano yiko mujya muntu yanize. Ujya muntu yakunize. Oya kuba no muhanura mpanuye nawe. Niyo nkuru wibaza umpanuye nani? Kubera urumva wewe wagize ibintu bitari mu nteguro. Nawe kubera yari ku kazi yategereza gukora akazi ajeje. Nganga mina guheba. Ni sawa muzanga? Ni sawa. Meze neza. Cyane gose. Wapfuye? Ya sinapfuye. Ya. Turakomeye vya vrai? Ndakomeye. Wazutse? Yani sinema twako turakina. Janze wapfuye vyasi. Iyo mba napfuye bari gusubira kumvugisha mbonye he. Mvuge ndi kure ntwavu usanga utawagiye. Baraba neza nyine. Basanzwe bakwita gute? Barita niyo nkuru Diodone. Diodone. Usanzwe ukina ibi bintu mu ntango? Mu ntango ntabyo nari bwakine ariko gusa narabibonye ndabishima ndumva ko ndavyisize mu yuko no bikina. Rero ndabisaba kugira nje muri Rukundo TV. Baranyemerera niko kuza kubikina. Ariko urumva ko arabamesha bakwemereye bashikiye bagutangurije gupfa. Uri kurumva ivyo bintu? Saba mesha. Nakazi hajya akazi urakitangira mu buryo bwose bubaho. Utegeza kubikora uko bigenda kose. Nyuma yaho Diodone asanzwe afise umuryango. Umuryango ndagufise. Umunsi umwe bashobora kuyumvira bakaguha sene yo gukunda nk'agakobwa gatorazi ko arakazi nkuko wabivuze. Wo bikina umuryango ntihagire akantu kamwe ico vyo none. Umuryango wanje uratekanye nta kibazo na kimwe ivyo batera. Baje nkikubona nayo nzura umusirikare umva uhagaze fresh urumubogare fresh. Hajya mu bujene bwawe wari ukaze. Mu bujene bwanje uko umbona ubu no mu bujene bwanje nuko narindi. Namye ndumubogare kuva kera kandi nta muntu yozanyuririra uko yishakiye. Mubono dekona noba nkubiswe. Kirese bivanye n'ishu dekenyeko. Ariko hajya kera utarakina warumva kumengo waravyumva mu kuzokina cyangwa nawe wabibona nk'indoto nk'abantu. Namye ndumurondezi kuva kera ikintu ndakibonye nkaciyumvamo ndashobora kuvuga ati iki kintu nanje ndashaka uburyo bwose makanzogishikeko. Imana yaramfashije naragishitseko nkuko naguma ndavyiyumvira. Nigari wumva ko uzohagarika swate ustaffinge upasione mu gifaransa mu kirundi ntavyonze. Nigari wumva ko uzopasiona kubandanya ukina ukabatsi ndahagarikije wenda imyaka izoba yagiye cyane. Kirese imyaka yanje ariyo imbwiye ati hagarika gukora aka kazi nzoheza mpagarike nande ho bikunze nzoguma mbandanya. Ayo usanzwe uri umukristo? Sanzwe ndi umukristo. Gushimire cyane mutaha. Muragize neza namwe ndabashimire cyane. Ni sawa boss? Ni sawa. Jada TV CEO ingo bamubone CEO na makive amatwa dusumira ntiwahorokina ko muri Rukundo TV nitubeshana. Oya sinahora nkinira ubu naho ariko ndahinda hariyo se maze kubonekamo zinga mu musezo ya mbere mu kuri nutse kuri igice cya kabiri ashafise yangeso yawe cyangwa warayihevye yagute igambi ntavugiye nga. Oya yivuge bayimenye avuze nge afise ingeso nziza guys ntimuce mutabara nabi. Ni umukobwa akundana afise umutima w'urukundo kandi akunda gukora nukuri. Ndakunda abantu bakunda gukora wowe warubwiye warubize kubikunda ko nkunda abantu bakunda gukora. Sinwezi ko ari abantu badakundana ko bakora. Courage rero mu kazi kawe kose. Merci. Ubandanye kuba CEO mwiza. Merci. N'aba diaspora bakwiyundikiye ubahari imikashi yawe. Urakoze cyane. Bandangire none. Ndaguhe nimero. Uzuma wewe canke bo vuga kwanza ari imikashi yawe hariya baca bayumva. Vuga ari imikashi gusa. Hama. Bakora umuti mu ega bayarungika mu madolari kuri imikashi. Oya siko bimeze. Usanzwe yarungikiye. Kandi ndi CEO none umva noza kurondera aba diaspora bandi bama kuri imikashi. Moja zero. Bye. Ni sawa boss? Ni sawa. Meze neza. Meze neza. Bakwita gute? Alice. Umengura hodi ntuhava nkubita. Oya. Ntushwana wewe? Jese nshwana. Rukundo TV nibashwana atari iki gihungu cyonyene. Ashaka ntushwana kiretse udusotoye. Urego muvuye ko yansona musoto. Yego. Kuri kwa Yesu. Wiyumva gute kuri muri Rukundo TV kuri no mwana? Niyumva neza cyane. Ntayo uri marié? Yego. Vya vrai? Vya vrai. Wamusize? Yego. Ana bari ku kazi kandi nanye ndi ku kazi. Nta musi birashi kugataha sa mwijoro cyane akavyakira nabi. Iyo mvuye ku kazi na hano tasamoya abazi ivyo ndimo kuko arazi ivyo nkora nta ngwane nimwe. Ntigera yumvira utuntu twinshi? Nta na gato. Waragize mariage? Cyane gose. Njyana mbise umukinya yagize mariage kwezi. Oya barayigira. Amaze no kwibaruka. Yego ndafise umwana. Agakobwa agahungu. Agahungu.
uno dukobwa urahomvye pole sana nzokagurira ibikarango nta ego ushimire cyane murakoze nawe reka nshimire cyane ihuriro TV yose turazi ko mudukunda cyane ariko kandi natwe turabakunda kandi tugerageza kubashikana ahantu biba bihiye tugomba dufungura ariko tuva dufungura sivyo none ya nta kibazo njya ziriho mateti sha je muri no misi sigaye ninze kwiga ibanga amanye gusa rindiro baza gufungura ntaso mfungure wamaze kuniga kunjya wumva tuwacunyice oya reka ndahurake tugushimire cyane merci beaucoup STV fans bye bye ciao